nuko rero akaba ari igihe cy'isaha 6:12 akaba ari umwanya mwiza gutega amatwi amakuru muri Migikirundi nayo tukaba tuyashikizwa na mugenzi wacu Hawa Bukuru. Ndakora mu kijeno ngira ndaguha ikaze Hawa. Ndakora mu kigihe cyiza ndabana mu kigihe inshuti bakunze mu gutega amatwi ibiganiro bya Kadomo Gatanda FM ndongera ndabaha ikaze mu makuru y'uyu munsi igenekerezo rya 21/0 umwaka wa 2020 nayo akaba agizwe n'izi ngingo nkuru zikurikira. Kwipimisha ingwara bituma umuntu amenya uko amagara yiwe ameze. Abarongo igisata cy'amagara y'abantu barahamagarira abene gihugu kwipimisha. Aborozi barakwiye kuraba ubworozi bwabo haba mu ngwara z'ivyaduka hamwe no mu kuzirimira ubwatsi bukwiye. Leta y'u Burundi yarateguye uburyo bwa none bwo kuziganya umwimbu mu kushira mu magunira, aho ni mu gihe abarimyi bahora bakoresha imiti y'ikizungu. Mu winga bw'ivyuma turi kumwe na Richard Ndayizige. Idonido ry'aya makuru ni mukanya. Gwino muri sanze muri radio Magara Times FM. Nongeye kubaramutsa. Kwipimisha ingwara bituma umuntu amenya uko amagara yiwe ameze. Abarongo igisata cy'amagara y'abantu barahamagarira abene gihugu kwipimisha mu gihe hari ingwara umuntu agendana igihe kirekire atabizi. Nduwimana Segonde, umuvuzi akorera mu karere ka Komine Bugarama, arahanura uwo wese batora ingwara gukurikiza impanuro za muganga. Akaba yavugiye kuri mikro ya mugenzi wacu Richard Ndayizigiye. Reka tumutege yombi. Ahanini maladie chronique n'ururimi rw'igifaransa. Mu Kirundi ni ingwara umurwayi agenda n'igihe kirekire ariko ntiziyeza ngo zandukire. Nk'akarorero muri izo ngwara hari ingwara y'igisukari ariyo benshi bazi izina mu gifaransa ya diabete, haba ingwara ya asima umuntu agira ibibazo byo guhema, aho ni ingwara y'ivumbuka ry'amaraso benshi bakunda kuvuga ko ari hypertension, mu gifaransa bari hypertension arterielle. Izo ngwara zirabangamira cyane, nico gituma duheza tukabahamagarira yuko bo kwitwararika kuza barazisuzumisha hakiri kare, kuko kenshi izo ngwara iyo zirenze zifata umurwayi ni ingwara usanga zidakira, ari ingwara baheza bagaca bagendana ubuzima bwabo bwose. Boza barisuzumisha hakiri kare bakagenda kwipimisha kwa muganga, ntibarindire kubona ibimenyetso by'izo ngwara, bagaheza bagaca bakurikiza impanuro za muganga, kuko bene izi ngwara ahanini ucugendera ku byo baba bakubwiye, inyifato heza ukagira haba mu byo gufungura reka no mu bikorwa uheza ukarangura, kuko hari izo usanga bice bisaba ko umuntu akora akaruhuka. Aborozi barakwiye kuraba ubworozi bwabo haba mu ngwara z'ivyaduka hamwe no kuzirimira ubwatsi bukwiye. Bivugwa na Hozari ajejwe iby'ubworozi muri Komine Bugarama, arasaba leta ko yogwiza incanco z'ibitungwa. Akaba yavugiye kuri mikro ya mugenzi wacu Felicie Bigirimana. Reka tumutege yombi. Ego ndinganizo twiko dukora niyo gukangurira aborozi gucungera ibitungwa vyabo, kuraba ingwara zoyaduka canke izindi bari bamenyereye kugira ngo umuntu ashazigwanya hakiri kare. Hama ikindi naco nico kubakangurira nko kubitungwa by'ubwatsi kugira ngo bashobore kurima ubwatsi bugwiriye. Ego nizo ndinganizo twiko turakora. Antumbero dufise nuko twebwe dusha dutabaza abadukurira, hama bagaca baza bagafata ibirimo, hama nimba hari ingwara bibasaba ko icandagwa bagaca babishira mu ndinganizo kugira ngo bashobore kurondera incanco zotuma dukinga iyo ngwara, canke naho atariyo tugaca turaba ari ingwara isanzwe ukuntu dushira haruhande ivyo bitungwa biba bigwaye, tugasha dushishikara kubivura mugati bitabandanya kwandukiza ibindi. Je ico nosaba leta nuko ahanene yo shira hafi incanco kazegereza bene b'igihugu, nka cane nko ku ngwara y'inkoko benshi bamenyereye ku izina ry'agahweka, kuko irabica bigacika ikica inkoko nyinshi. Ubu hari n'izindi ngwara ziriko zibonekana, rero leta yo bishira ku rutonde ikama yibangikanije izo ncanco, ikaturonsa n'ibikoresho, hama ikaturonsa n'uburyo bwo kwiyunguruza, kuko murabona ahantu haragoye kugenda kandi nta zone nimwe yo guheba canke umworozi n'umwe wo guheba.
Leta y'u Burundi yarateguye uburyo bwa none bwo kuziganya umwimbu mu kuwushira mu magunira, aho ni mu gihe abarimyi bahora bakoresha imiti y'ikizungu. Tubibwirwa na Nibitanga Dieudonné, umugenduzi w'indimo muri komine Bugarama, akanagira ko akebura abarimyi kudasesagura umwimbu wabo. Ni inkuru dukesha mugenzi wacu Ciza Jean, reka tumutege yombi. Twinjiye mu mwaka wa 2020. Mu mwaka wa 2020 rero harimo ibikorwa bibiri nyamukuru. Hariho gusarura umwimbu twarimye w'agatasi, hakabaho no kwitegurira irima rigira kabiri ry'impeshi. Nukuvuga rero kubijanye n'umwimbu turavye cyane ubu bariko bimbura bamwe ibigori, abandi bariko bimbura ibiharagi. Turavye rero ngene umwimbu wari wifashe ku misozi, turashima ko ikirere cagenze neza ku buryo twiteze umwimbu mwiza mu biharagi no mu bigori. Tugasha dusaba rero abarimyi kudasesagura umwimbu, kuko rimwe na rimwe abarimyi babonye umwimbu wagenze neza basha bihutira kuwushira ku isoko, bakibagira ko hari ibindi bihe bibarindiriye bazofungura canke bashobora kugurisha ku giciro ciza. Muri iki gihe bagurisha amafaranga y'intisha ntikize. Ivyo rero nivyo twahamagarira abarimyi kugira ngo bikunde bashobore kuzigama umwimbu. Kubijanye no kuzigama umwimbu, twagomba tumenyesha abarimyi ko hariho ubuhinga bwa kijambere bwategekanijwe ku buryo umwimbu wabo udashobora kononekara. Ubwo buhinga nabwo n'ubujanye n'ingene bashobora kubika umwimbu bakoresheje amagunira ya kijambere. Ayo magunira rero leta yaraduhaye, dusanzwe tuyafise hano, barayegereje abarimyi kugira ngo tuyadandaze ku giciro kitavuna, kuko igiciro c'iryo gunira bisanzwe ari 8,000. Mugabo leta yarafashije kugira ngo rishobore kugurwa 5,800. Nuvuga leta ko yaciterera ayo yandi arenga ko kugira ngo umurimyi ashobore kuronka iryo gunira bitagoranye. Iryo gunira rero ni gunira ritamenyerewe canke ritameze nk'ayandi dusanzwe tuzi, kuko rikoze ku buhinga bwa kijambere, umwimbu ubiswemo udashobora kononekara. Ayo magunira leta yiyumviriye ko mu ntumbero yo kugabanya gukoresha iyi miti y'ikizungu twama dushira mu mwimbu mu kubika canke mu mbuto, kuko vyagiye bigaragara ko hariho ingaruka mbi zibonekeza, na burya abarimyi bose badashobora gukoresha iyo miti y'ikizungu buhinga bumwe. Amakuru twabateguriye akaba agarukiye ngaha. Reka dushimire uwarari mu buhinga bw'ivyuma Richard Ndayizigiye, reka dushimire bagenzi bacu badufashije kuyatororokanya, reka dushimire mwebwe mwese mwari muduteze yompi. Uwabashikirije amakuru akaba ari Hawa Bukuru, naho butaha. Muri Sanze muri radio Magara Tamze fe